Hari abantu benshi bama bifuza kugurura chaîne ya YouTube kugira ngo bapartage ivyiyumviro vyabo, ariko bikabagora cane mu kugurura chaîne ya YouTube. Muri kino kiganiro tugiye kubigisha intambwe ku yindi ukuntu ushobora kugurura chaîne yawe ya YouTube bitagoranye ukoresheje telefone yawe. Ico usaba nuko ukora subscribe kugira ngo video zose tuzoza turabahereza ndetse n'iziriko muba ba mbere kuzibona. Muri kumwe na Naso Lighton kuri mikro za Naso Star TV. Ico rero usabwa ukora subscribe, ukore partage, commentaire ndetse n'aka like kugira ngo mubandanye mudutera intege. So rero ico usabwa icambere na mbere kugira ngo dutangure, urasabwa kuba ufise telefone yawe. Ica kabiri utegerezwa kuba ufise internet imeze neza, ndavuga amamega. Ica gatatu utegerezwa kuba ufise ivyiyumviro ushaka gupartaja abantu. Par exemple urashobora kuvuga ati jewe nshaka kuzopartaja abantu umuziki, impano zanje biciye mu kuririmba. Ica kabiri comedy canke filme canke ibindi bintu vyose bitandukanye ushaka kwigisha, kuko YouTube ni ishuri, ni isoko ndetse n'ahantu umuntu ashobora gukura ubumenyi bwinshi canke gutangira ubumenyi bwinshi. So rero mu gucreer YouTube channel canke chaîne ya YouTube, bwambere na mbere utegerezwa kumanza kwiyumvira, ese abantu ngiye kuzobahereza iki? Sivyo? Ngiye kubahereza iki kugira ngo bankurikirane? Rero ica gatatu ni confidence na motivation, kumva wowe ko utanguye igikorwa kandi ataguhagarara. Hari abantu benshi bavuga ngo usanga bafise chaîne ya YouTube ugasanga bapostinga rimwe rimwe bitonze, urumva ngo nta kwihuta. Rezo sociaux bisaba ko ukora cane n'inguvu nyinshi. So rero nababwiye icambere utegerezwa kuba ufise telefone yawe ngaho. Ica kabiri utegerezwa kuba ufise email ya Gmail imeze neza, donc uzi password yayo, email na password yayo, kuko iyo wibagiye password uba wibagiye chaîne yawe ya YouTube. Rero utegerezwa kuba uzi password ya email yawe, utegerezwa kuba warayanditse ahantu canke uyifise mu mutima no mu mutwe. Sava? Ico ni ica kabiri. Ica gatatu utegerezwa kuba ufise internet. Hanyuma ica kane ni ivyiyumviro ugiye guhereza abantu. Sava? Nivyo bintu rero utegerezwa kuba ufise, hanyuma ugaca ukora subscribe kuri Naso Star TV kugira ngo video zose ubu wa mbere kuzibona, sivyo none? So reka tugende intambwe ku yindi. Twababwiye ivyo utegerezwa kuba ufise ngaho, rero nizere ko ubifise, nizere ko telefone yawe ifise ngaho, amamega uyafise muri telefone, connection imeze neza, nizere ko email yawe usanzwe uyifise, nizere ko uzi ivyo ushaka kuzohereza abakunzi bawe, ndetse abantu bose abafan bawe bazoza barakurikirana kuri chaîne yawe ya YouTube. Okay? So ico ukora ushiza utegerezwa kuba ufise na application ya YouTube, utegerezwa kuba uyifise muri telefone yawe. So urinjira muri application ya YouTube. Aha turi muri YouTube, niyo tubibereye. So turi muri YouTube, murabibona niho turi. Ico ukora uraza ugafyonda ahantu ubona handitse you, ubona ahantu hari agafoto. Bon, muri make wewe uza kubona ahantu hari urudome rw'izina ryawe rya email yawe, sivyo? Urubona ino munsi, murahabona ino niho uza kurubona, sivyo? Uca ufyondaho handitse you. Kuri you uza kubonaho urudome rwa email yawe, sivyo? Rero uhafyonze
urahafyonda uko bisanzwe, then uca ugenda reka tumaze duhindure kwanza, mu gihe ufise ama email menshi naho vyonda kuri switch account kugira ngo tuje ku yindi email, kuko twe dusanzwe dufise ama email atandukanye. Reka dukorere kuri iyi email mwese ndayibereke, Neza Fabrice. Okay, niyo tugomba dukorereko. So murabona ngaha munsi kuri Ineza Fabrice, kuri iyi email yanje tugiyeko, urabona ahantu handitse you, urabona ko hariho urudome i aha munsi, ino munsi niho tuca tuja gufyonda. Okay, iyi email turiko nta chaîne ya YouTube iriko, sivyo? Rero tugiye gucreya chaîne ya YouTube, kuko iyi ni email isanzwe, ni YouTube isanzwe, donc iyi tugiye gukora ni YouTube iriha ihemba. Okay, so mubane natwe intambwe ku yindi, kuko usimvye hari byinshi udashobora kubona, sivyo? Uca usanga ubikoze nabi, canke ugasanga hari ikintu utakoze neza, wihenze, ugasanga rero ibintu bikoze nabi. Rero ubane natwe 5/5, sivyo? So wamaze gufyonda hajya ahantu, ucuza ngaha ubona handitse view your channel. Okay, ucuza ukahafyonda ivana na connection ufise kugira ngo binyaruke. Umaze kuhafyonda urabona ucushika muri interface, hanyuma ucuza aha hantu mubona hari akantu umengana agakaramu, sivyo? Akantu nyene mubona kagakaramu niko muca muza mugafyondako. Okay, dushitse ngaha rero murabona iyi interface, turabona ahantu handitse name, handle, channel, description, murabona donc n'ahantu hagafoto. Reka dutangure gucreya izina rya chaîne yacu tugomba gukora ya YouTube. Bivanye rero n'ivyo ushaka gukora, ubuziti ushaka kugira izina iri kugira ngo abantu bazoze baragirane barankurikirana. Utegerezwa gukora izina rikorohera kandi ryorohera n'abakunzi bawe, kandi ryoroshe no kurondera, sivyo? Aha niho rero uza kwandika sorry. Okay, so aha nyene, donc aha niho uza kwandika tusondako kugira ngo duhindure izina. Okay, katugire par exemple Igicu Media TV, Igicu Media TV, hanyuma tugire save. Iyi chaîne yacu ya YouTube tugiye kuyita Igicu Media TV. Okay, hariho ahantu mubona aha kabiri, mubona handitse aha kabiri mubona handitse ngo handle. Iyi handle ikora iki? Ifasha iki? Handle ifasha ko chaîne yawe ya YouTube igira visibility, donc iboneka. Okay, mu gihe wewe ukoze YouTube aha kuri handle hakaguma handitse Ineza Fabrice, iyo umuntu agiye kugira gusearchinga YouTube yawe biragorana, kenshi usanga bigorana, sivyo? Rero ucuza ugahindura iyo handle igahura n'izina ryawe ry'iyo chaîne ya YouTube. Ucuza rero kuri ka gakaramu ukaza ugahindura ni Igicu Media TV. Aha nta espace ibamwo. Okay, nta espace ibamwo, uvyandika uko nyene, hanyuma save. Okay, hanyuma tuca tuza aha, donc kuri chaîne urabona ko bamaze guhindura ni https uburongo bubiri, hanyuma uburongo bubiri bubaramye www.youtube.com.org, hanyuma Igicu Media TV. Tuca tuja ngaha muri description, twihute, tuca tuza muri description.
muri description twandika iki? Twandika ibintu tugiye kuzokorera kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, sivyo? Par exemple ushobora kuvuga ati jewe ngiye gukora umuziki canke filme canke kuzotangaza nk'amakuru par exemple. Reka dufate par exemple nk'urugero tugiye kuzoza turagira ibiganiro, sivyo? Ni wandika dufate nka entertainment, donc wandika ibintu twandike par exemple music, comedy par exemple nk'ivyo, par exemple, okay? Hanyuma ugasave. Donc par exemple dufate ko ugiye kuzoza urashaka music na comedy kuri chaîne yawe ya YouTube, okay? So ichaka ahandi hantu tuja ngaha ku gafoto kugira ngo dushireko profile ya YouTube yacu kugira ngo igire visibility, abantu winjiye kuri chaîne yacu ya YouTube n'umuntu abona ati ni chaîne imeze neza ifise naka, par exemple ushobora kuba ufise logo canke ukaba ufise uvuga ati ushaka gushaka foto yanje, okay? Ibisanzwe ucuja ugafyondako hanyuma ukaza ukarondera ifoto ushaka gushirako. Reka par exemple dushireko nk'iyi foto yanje, dushireko iyi foto yanje ngaha, okay? Hama save as a profile, ivyo ndibaza mwese murabizi, okay? Hanyuma urera kwijako, okay, murabona ko yagiyeko. So rero naho aha muri market waduhejeje gukora chaîne ya YouTube, okay? Hanyuma tuza ngaha nyene ukagira retour, aha kuraka retour, hanyuma chaîne ya YouTube tukaba tukaba tuyirangije, okay? Muri make chaîne yacu ya YouTube turayihejeje kuyicreate, okay? Reka tubirabe. Uraza hahandi nyene munsi ubona kuri you ukafyonda, okay? Ubona chaîne yawe kuri you, voilà. Donc urabona tuje ngaha kuri you dufate, okay, tuja kuri you tukafyondako tukaraba dusanga izina hari handitse Ineza Fabrice ntikibaho, ubu hari Igicu Media TV, okay? Tugiye gufyonda kuri view your channel, urabona ko tuca tubona interface imeze neza. Aha muri make nta kintu na kimwe turashirako, ubutaha tuzobakorera ukuntu dupostinga video dukoresheje YouTube ngaha nyene canke dukoresheje Chrome canke dukoresheje YouTube Studio. Ico tubasaba nuko mukora subscribe kugira ngo video tugiye kuza tubakorera muze muraba ba mbere kuzibona. Uko niko bakora rero chaîne ya YouTube. Twababwiye utegereza kuba ufise telefone, internet, email imeze neza, uzi na password yayo, okay? Ikindi utegereza kuba ufise idea ibintu ugiye kuzohereza abakunzi bawe. Okay, merci beaucoup ku bantu mwabanye natwe, mubandanye mukora subscribe kuri Nason Star TV. Reka tuyibereke, twandike Nason Star TV. Urabona nshakini twababwira handle, kubera ko twe twakoze handle kuri Nason Star TV, upfa kwandika nyene ucandika kuri barre de recherche ucanditse gusa Nason N, urabona iciza ikaboneka hakiri kare, kubereka ibi uba wakoze irya handle. Rero ukora nuko woza ugakora subscribe kuri Nason Star TV. Murabona ko ngaha tuza twahejeje, ugakora subscribe tutera notification kugira ngo video zose dukora ubu wa mbere kuzibona. Merci beaucoup.